Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahera dukurikirana muri mpande zino z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya na Ukraine uko vyifashe, ndetse muri ano makuru nyene turababwira ayavugwa mu Burayi, turababwira ayavugwa muri Amerika, ndetse turababwira n'ayavugwa mu Bushinwa, turababwira n'ayavugwa ku mugabane wa Afurika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro vyizewe neza bica kuri channel yacu. Kaze. Nkuko twari tubabwiye rero amakuru yacu tugiye kuyahera n'ubundi ku ntambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara rero tukaba tugeze mu kwezi kwa gatandatu umuco Uburusiya bwise ngo special operation kitanguye ku butaka bwa Ukraine, aho Uburusiya bwateye igihugu ca Ukraine nyuma y'aho igihugu c'Uburusiya cagiriza igihugu ca Ukraine ko cyariko kirazana ibigwanisho bivuye mu burengerazuba bw'isi, navyo bikaba vyari bibangamiye cane gose umutekano w'igihugu c'Uburusiya. Uburusiya butanguza intambara ku gihugu ca Ukraine. Intambara rero mu kwezi kugira gatandatu irabandanya kandi ikaba biboneka ko atasinye yo guhagarana gatoya intambara ifise, aho rero imigwano iriko irabera mu karere ka Donbas region muri rusangi, ndetse ariko bikaba biboneka ko intambara igiye kujabuka hakurya kano karere ka Donbas region, nubwo igisirikare ca Ukraine kiko kiragerageza ko kishoboye kose kugira ngo kirabe ko cogaruza uturere Uburusiya bumaze gufata, na cane cane kifashijwemo n'amasenari igisirikare ca Ukraine ndetse n'ibigwanisho bishasha igisirikare ca Ukraine giheruka kuronka gihawe na Amerika ndetse n'Ubwongereza n'Ubudagi. Ibigwanisho bivuga ko bisa n'aho biriko birafasha cane gose igisirikare ca Ukraine kubandanya acihagara kuko intambara iriko irahabuza n'igihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru aho tugiye kubabwira rero ibiriko biraba muri kano kanya muri kariya karere ku rubuga rw'intambara. Mucira ku rubuga rw'intambara zifashe gute mu mezi atandatu intambara hitanguye ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Uno munsi ku binyamakuru bitandukanye vyandikira muri kariya karere ku burengerazuba bw'Uburayi biboneka ko intambara ziriko zirabera mu karere ka Donbas region neza neza mu gace ka Luhansk. Aha niho hariko harabera imigwano uno munsi cyane ikomeye cyane gose, aho igisirikare ca Ukraine kiko kirakora uko gishoboye kose kugira ngo kirabe ko cogaruza kano karere ubu gasanzwe gafiswe n'abasirikare b'Uburusiya. Ariko rero Uburusiya bwajabutse bwongera kugira ibitero hakurya ya kano karere mu karere ka Kherson, aho bivugwa ko rero kano karere ka Kherson ariyo hagiye kubera imigwano ikomeye, ndetse Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine akaba yamaze kumenyesha ko ngo abasirikare ba Ukraine bari muri kano karere biteguye cyane gose, ndetse bariko baragerageza uko bashoboye kose kugira ngo kano karere nikazogwe mu minwe y'igihugu c'Uburusiya. Nkuko biboneka ko kano karere ariko target ikurikira inyuma yaho akarere ka Donbas region koko nubwo igisirikare ca Ukraine kiko kiragerageza kugaruza uduce na duto muri kano karere ko biboneka ko bikomeye cyane gose kugira ngo igisirikare ca Ukraine gishobore kugaruza uduce na tumwe muri kano karere ka Donbas region. Rero akarere ka Kherson biboneka kuva ku munsi w'ejo Uburusiya bwo yatanguye kwatera amamisire, ndetse abasirikare bari muri kano karere bakavuga ko ngo muri kino gihe ntibafise ubushobozi bwo gushobora guhangana n'ingabo z'Uburusiya, aho bavuga ngo iyo bateye amarokete 8 mu gisirikare c'Uburusiya gitera amarokete arenga kuri 48. Urumva ko ngo ntibafise amarterari akomeye cyane gose nkayo Uburusiya bufise. Ngo rero babona ko hamwe abatokongerezwa ibigwanisho bafise muri kano karere abasirikare bacunze muri kano karere ka Kherson ko nako gashobora kugwa mu Burusiya. Tubuse ko kano karere nako gasanzwe ndetse kakirimo n'abanyagihugu benshi, ndetse aho Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yatanguye kumenyesha ko abanyagihugu botangura kwimuka muri kano gace ko biboneka ko ariko intambara zigiye kwimukiramo, ndetse bikaba bivugwa ko ngo ubu abasirikare ba masenari benshi batanguye kwegerezwa muri kano gace kugira ngo barabe ko kano gace katogwa muri Ukraine, nako kano gace katogwa mu minwe y'igisirikare c'Uburusiya. Abamasenari bari muri kano karere bamenyesha ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo barinde kano karere ntikagwe mu minwe y'Uburusiya. Ngo nubwo igisirikare c'Uburusiya gifise avantage ugereranije n'ubushobozi bafise, ngo ariko rero bariteguye kugwana muri ntambara ndetse bakanayitsinda, aho bavuga ngo bazoyigwana gushika batsinze igihugu c'Uburusiya, ngo kugira ngo abuzukuru n'abuzukuruza b'abanya Ukraine ngo bazabeho mu mahoro uko kwitanga kwa abamasenari bari muri kano karere. Turabandanya n'ano makuru nyene avugwa muri kano karere.
tukivuga nyene rero amakuru havugwa muri kano karere Perezida Zelensky wa Ukraine inyuma yaho ku munsi w'ejo inama nshinga amateka ya Ukraine itoreye amategeko mashasha amategeko aha uburenganzira Perezida Vladimir Zelensky yo guhana abo bose bagirizwa kuba barafashije Uburusiya muri no ntambara abategetsi rero benshi cyane bahagaritswe twari twababwiye ko abagi barahagarikwa muri ntambara bagirizwa gushigikira igisirikare ca Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya batari bwapfungwe ndetse bakirirwe n'urubanza ariko rero kuva iryo tegeko ku munsi w'ejo rigiye mu ngiro abashika 50 ubu bakaba bamaze gufungwa rero ndetse aho bivugwa ko Perezida Zelensky amenyesha ko ngabo bizokwagizwa ko ibyo bafashije Uburusiya byatumwe hari abantu bagwa mu bitero byo byafashijwemo n'abanya Ukraine ubwabo ko abanya Ukraine atarundi rubanza bazocibwa urubanza rwo kunyongwa twibutse ko iyi nama nshinga amateka mu mategeko yatoye harimo kongera kwemera igihugu ca Ukraine gushiraho igihano cyo kunyonga igihano kitari gisanzwe kiri mu mategeko ya Ukraine ndetse rero akaba Zelensky amenyesha ko abandi bazofungwa kuva ku myaka 25 canke gufungwa ubuzima bwabo bwose bivanye n'ivyaha bazoba barakoze bikabinaganwa rero ko uno munsi abategetsi babiri baheruka kwirukanwa bakuru ndetse wari umukuru w'umutekano no wari umukuru w'ubushinjacaha canke ubucamanza bwa Ukraine unaba akabari Arina Venediktova ndetse na Avane Kadoyive aba babiri bashobora gufatwa nabo nyene umwanya wari wose ndetse bikavuga ko aho bari bacunzo cyane gose n'abasirikare ba Ukraine aba rero ngo bakabashobora gufatwa nabo kandi ngo mubo bafise ibyago byo hejuru cyane gose gucirirwa imanza zo kunyongwa barimo abategetsi babiri rero ntibafashwe inyuma yaho Perezida Vladimir Zelensky habahagarikiye ariko bikabivugwa ko inyuma y'iri tegeko ritorewe ko bishoboka ko uno munsi canke ejo bitashobora kurenga badafashwe ndetse bakakubera mu byo bagirizwa kuba baratanze amakuru y'ibanga y'igihugu ca Ukraine ndetse bagakirizwa gushigikira no gufasha igisirikare ca Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya akaba ndetse n'abakozi babo benshi cyane gose bakora muri zino nzego zibiri yabo urwego rw'iperereza ndetse n'urwego rw'ubushinjacaha mu gihugu ca Ukraine akaba barimwo muri aba bafashwe bakorana n'aba aho bivugwa ko bano bategetsi bafise ibyago binini cyane gose by'uko bashobora kunyongwa turondanya n'ano makuru yacu tukivuga nyene rero kandi amakuru yo muri kano karere nyene ka Ukraine Uburusiya buri hakana bwivuye inyuma ko ibitero vyakozwe ku kivuko ca Odessa ko ahijya yejo aho inyuma y'umunsi umwe gusa hari hasinywe amasezerano yuko igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine bumvikanye ko bagiye kureka ingano zishoka zivuye mu Burusiya no muri Ukraine zitangura gushoka ziciye ku bivuko byose bitatu bisanzwe bigenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya ibi rero inyuma yaho rero umunsi umwe heze hakaba haba ibitero byasambuye ndetse bikomeye cyane ikivuko ca Odessa arico kivuko gikuru cari gisanzwe gifiswe n'igihugu ca Ukraine kino kivuko rero bikaba byanavugwa ko arico cagomba kuba ikivuko ca mbere kugururwa kugira ngo ingano zitangure gushoka zivuye mu gihugu ca Ukraine twibutse ko ingingo Perezida Vladimir Zelensky ubwo wa Ukraine yari yayishimye ndetse na Perezida Vladimir Putin akaba yari yashimye amasezerano ariko rero inyuma haho umunsi umwe kino kivuko kikaba cyahise gisamburwa n'amamisire byavugwa ko yatewe n'igisirikare c'Uburusiya ndetse amakunga akaba yari yamirije ibya kino gitero ariko rero igisirikare cy'Uburusiya biciye ku muvugizi wacu Igor biciye ku muvugizi ushikiranganje bwo kwivuna abansi Igor akaba yari yamirije ku munsi w'ejo yivuye inyuma ko igitero cyakozwe ku kivuko ca Odessa kitakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya namba ngo ahubwo rero ngo coba cyakozwe n'igihugu ca Ukraine ubwacu kugira ngo kiburizemo hono mugambi wo gushora zino ngano ni mu gihe igihugu ca Ukraine cyari cyamenyesheje ko kigiye kuronka amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari y'abanyamerika kubwa matoni hashika miliyoni 25 z'ingano ari ku butaka bwa Ukraine yaragiye gushorwa aciye kuri kino kivuko rero ivyo gushora ingano bikaba byahise biba birahagaze ndetse n'ivyo gushora umwavu muri rusange uva mu gihugu ca Ukraine ngo Ukraine rero ibi niba byo kuri ariyo yoba yasambuye kino kiraro ngo yabigize ngo kugira ngo igisirikare ngo igihugu c'Uburusiya nticemererwe kubandanya gushora ibifungurwa byacu ndetse n'ibindi bikoresho byacu biciye muri no nzira no masezerano ko aya masezerano yari yahaye uburenganzira Ukraine n'Uburusiya gutangura gushora ivyo bashora mu bijanye n'ibifungurwa ku isoko mpuzamakungu ngo Ukraine rero ikaba iyo bayabigize nibigira nkarango kugira ngo kuko Ukraine idashoye ingano zayo n'Uburusiya ntibushobora kwemererwa gushora ingano zabwo ku isoko mpuzamakungu ndetse n'umwavu usanzwe uri mwinshi cyane gose mu biko bw'Uburusiya ibiro bikabandanya biteza ibyago by'inzara twikiriye isi muri rusange muri kino gihe kubera ingano z'Uburusiya n'ingano za Ukraine iseko zirashoka
mwaka. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tugivuga nyene rero amakuru muri kariya karere, umuvugizi nyene kandi w'ubushikiranganji bwo kwivuna amazi w'Uburusiya Igoro akabamenyesheje ko ngo Uburusiya ku munsi w'ejo mw'ijoro bwakoze ibitero mu karere ka Kharkiv, aho ngo bino bitero vyasambuye ngo ibikoresho vy'amamisire yo mu bwoko bwa HIMARS vyavuye mu burengerazuba bw'isi, ndetse aho bivuga ngo muri kino gitero haguyemwo n'amasenari ngo bari baje gukoresha bino bikoresho. Ese Uburusiya bukaba bwamenyesheje nyene biciye ku muvugizi ko ngo amasenari bose ubu bari ku butaka bwa Ukraine ngo bazwe amazina. Igisirikare c'Uburusiya ngo caratrakinze amazina y'amano masenari, aho kivuga ngo amasenari bari ku butaka bwa Ukraine ubu ngo ntibarenga 2,000 vyonyene, ngo amazina yabo yose arazwi rero, kandi ngo baguma bakurikiranwa ibikorwa vyabo ku munsi n'igisirikare c'Uburusiya, nk'uko uwo muvugizi w'igisirikare w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi w'Uburusiya yabivuze. Turabandanya n'ano makuru yacu. Inama idasanzwe nyene mu gisirikare c'Uburusiya yoba iriko iraba ihagarariwe n'umushikiranganji nyene wo kwivuna abansi, ngo inama yoba iriko irahuza abajenerali, ndetse bivugwa ko na Perezida Vladimir Putin ubwiwe yoba ayirimo, ariko biciye ku nzira y'ubuhinga ngurukana bumenyi. Inama ngo iriko iriga ibindi bitero vyokorwa ku gihugu ca Ukraine, na cane cane ko biboneka ko ngo igihugu ca Ukraine kiriko kiragira ubushobozi bivanye n'ibigwanisho biriko birava mu burengerazuba bw'isi. Inama rero yoba iriko iriga ukuntu ngo Uburusiya bwokongereza ibitero bikomeye, ndetse no gukoresha ibigwanisho bikomeye cane gose ku butaka bwa Ukraine, ngo kugira ngo batere ubwoba ariko barafasha Ukraine bagabanye ibitero, ngo bagabanye nako ibikoresho bariko baraha igihugu ca Ukraine, kugira ngo batinye kubera ibitero bikomeye Uburusiya buriko buritegura gukora muri kano karere. Turabandanya n'ano makuru yacu. Turabandanya rero n'amakuru yacu. Amakuru yacu nyene rero katubandaniza n'ubundi ku gihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya rero inyuma yaho bibonekeye ko kiriko kirakumirwa cane gose n'ibihugu vyo mu burengerazuba bw'isi, igihugu c'Uburusiya rero kiriko kirakomeza kunga ubucuti cane gose n'ibihugu bisanzwe vyari ibigenzi by'igihugu c'Uburusiya, inyuma yaho intambara ya Ukraine n'Uburusiya itanguriye. Tubutse ko mwibuka ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yanamaze imisi ari mu rugendo yagize mu gihugu ca Iran, ndetse akaba yarabonanye na Perezida wa Iran, aho yanabonanye na Perezida wa Turkiya. Abo bose bakaba baganiriye ku vyo gukomeza imigenderanire n'ubucuti hagati ya bino bihugu vyinshi. Rero subwo rero ubunaho si ivyo rero gusa, ubunaho rero bikaboneka ko umugabane wa Afrika ari we ushikiriwe. Uburusiya buriko buratargetinga umugabane wa Afrika, aho rero mu bushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu c'Uburusiya ariko aragendera ibihugu vya Afrika, aho biboneka ko azogendera mu bihugu bine vyose byo ku mugabane wa Afrika, ndetse urugendo rwe rero umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Uburusiya akaba yaratanguriye ku munsi w'ejo wa Mungu uheze mu gihugu ca Djibouti. None umunsi rero akaba kiri muri kino gihugu ca Djibouti, aho yakiriwe na mugenzi we wa Djibouti w'imigenderanire n'ayandi makungu, ndetse bikaba vyitezwe ko kuno munsi aza kubonana na Perezida wa Djibouti ndetse n'abagwizatunga bo muri kino gihugu ca Djibouti, aho bagiye kuganira gukomeza ubucuti n'imigenderanire, ndetse no guhanahana ibidandazwa n'igihugu ca Djibouti, ndetse hagati y'igihugu ca Djibouti n'igihugu c'Uburusiya. Urugendo rero ruzomara hafi imisi 6. Uyu Sergei Lavrov akaba azohita arubandaniriza avuye muri hano mu Misiri, azohita arubandaniriza mu gihugu ca Ethiopia. Naho akaba vyitezwe ko azobonana n'abategetsi ba Ethiopia, ndetse harimwo n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Ethiopia Abiy Ahmed. Naho nyene bikaba vyitezwe ko bazoganira ku bijanye no guhanahana ibidandazwa, ndetse no gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu ca Ethiopia nyene n'igihugu c'Uburusiya. Urugendo rero havuye muri Ethiopia rukaba ruzohita rubandaniriza mu gihugu ca Uganda. Mu gihugu ca Uganda naho nyene bikaba vyitezwe ko ubu Sergei Lavrov azobonana na Perezida Museveni asanzwe atwara igihugu ca Uganda, ndetse n'abandi bategetsi ba Uganda. Aha naho nyene hakaba ibizoganirwa ko hari vyo n'ubundi guhanahana ibidandazwa, ndetse no gukomeza ubucuti buri hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Uganda. Nyuma rero y'urugendo ruzomushikana mu Uganda, akazova mu Uganda Sergei Lavrov ahita yerekeza mu gihugu ca DRC Congo canke Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, aho vyitezwe ko azobonana naho nyene na Perezida Tshisekedi ndetse n'abandi bategetsi bo muri kino gihugu ca Congo. Inyuma y'urwo rugendo ruzomushikana mu gihugu ca Congo, ariko naho azosozerera runo rugendo ariko aragira ku mugabane wa Afrika, azohita hasubira inyuma, aho azoba atwaye icegeranyo c'ivyo azoba yashitseko muri runo rugendo rwiwe, akabishira Perezida Vladimir Putin. Perezida
Vladimir Putin nawe akazotera umukono ku masezerano azoba umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov yagiranye na bino bihugu byose nkuko vyitezwe ko no rugendo ruzomara hindwi yose ari ku mugabane wa Afrika. Bikaboneka rero ko Urusiya uriko buragerageza kongera kwigarurira ko inshuti z'abanyafrika cyane cyane ko biboneka ko Uburayi na Amerika uriko buragerageza gukumira igihugu cy'Urusiya, ariko rero Urusiya bukabamenyesha ko utazemera gukumirwa na gatoya nguko Urusiya bukontribuwa cyane gose mu bigize isi na cyane cyane ya mu by'uburimyi ndetse no mu by'uburimyi ndetse no mu bijanye n'ihindagurika y'ibirere ku isi ndetse no bindi byose. Urusiya reka bwiyemeje ko bugiye kongera gukomeza ubucuti n'aba bose bashaka kuba inshuti n'igihugu cy'Urusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero tuyabandanirize dusubire ku mugabane w'Uburayi ndetse naho tugiye kurangiriza hano makuru. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Johnson Boris biboneka ko n'ubu agikomeza cyane gose ivyo gushigikira igihugu ca Ukraine, ndetse bamwe bakaba navuga ko ari byo byamukoze ko aho byaboneka ko yitayeho gushigikira igihugu ca Ukraine cyane gose kurusha uko yari kwarakorera abongereza muri rusange bari basanzwe baramuhaye baramwizera bamuha ubutegetsi kugira ngo abakorere. Ku munsi w'ejo rero Johnson Boris yabonetse ariko aragirana imyimenyerezo n'abasirikare ba Ukraine bagiye kugira imyimenyerezo muri kino gihugu cy'Ubwongereza. Tubutse ko mu makuru aheruka twababwiye ko abasirikare bashika hafi 5,000 bariko baragira imyimenyerezo muri kino gihugu cy'Ubwongereza, bakaba bano bahejeje imyimenyerezo bazohita baja kugwana mu gihugu ca Ukraine. Bano rero bagira imyimenyerezo bamwe bari abasivile binjiye mu ndetse abandi nabo bakaba ari abasirikare ariko bagiye gukarihiza ubwenge kugira ngo bamenye gukoresha ibigwanisho bikomeye cyane gose, ndetse na cyane ibigwanisho biko biratangwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Johnson Boris rero ku munsi w'ejo yabonetse ari yambaye iteni za gisirikare ariko arakorana imyimenyerezo cyo kimwe n'abana basirikare, aho yababwira ko ngo Ubwongereza n'Abongereza barabashikiye muri rusange, kandi nkona nkeka ko Ubwongereza bwizeye ko Ukraine izotsinda intambara igatsinda igihugu cy'Urusiya. Tubutse ko uyu Johnson Boris ari mu badarika cyane gose atemera ko igihugu ca Ukraine coja mu biganiro n'igihugu ca Ukraine, ndetse benshi bakaba barabikirititse abanyaburaya bavuga ko ngo igihugu ca Ukraine uko bizogenda kose gikwiye kuja mu biganiro by'amahoro n'igihugu c'Urusiya. Ariko rero ubu Johnson Boris akaba yamishe ko ngo si igihe cyo kuja mu biganiro n'igihugu c'Urusiya, ngo ahubwo iki ni igihe c'uko igihugu ca Ukraine kigwana cyane gose kigahasha ngo igihugu c'Urusiya, maze ngo igihugu c'Urusiya kikaja mu biganiro na Ukraine ngo tagace na kamwe ka Ukraine Urusiya bugifise. Ibi navyo bikaboneka ko atawizera ko bizohava bishobokaho igihugu ca Ukraine kizoronka inguvu zo kwigizayo igisirikare c'Urusiya, maze ngo ikaba hariho kija mu biganiro. Tubutse ko Johnson Boris nyuma yahatangiye imihoho n'ubu ariwe agitwara nkakarateka canke nk'umuntu abaye arafata by'imfata kibazo kugira ngo umutegetsi mushasha ni atogwa kuyobora umugambi usanzwe uri ku butegetsi, ndetse nawe azocaba minisitiri wa mbere atogwe. Na rero duciye turangiriza amakuru. Mwakoze tubutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe ndetse no kugira like na comment na share. Mwakoze, Imana shishikare kubagira neza mu byanyu no mu banyu. Tubaza gusubira mu makuru yo hanyuma aho tuza kubabwira inkuru yihariye ku makuru y'Ubushinwa na Amerika, aho twabonye ko iyi nkuru kubera ubukomezi bwayo ifise tutari kwivanga n'ana makuru turayibaha mu kanya gakurikira. Mu makuru akurikira azoba ari inkuru igizwe n'amakuru ariko aravugwa muri kano kanya y'Ubushinwa na Amerika, aho biboneka ko intambara ishobora kwaduka hagati y'igisirikare c'Ubushinwa n'igisirikare ca Amerika. Ayo makuru ni makuru yacu tuza kubashirira kuri no rugo rwacu mu kanya. Mwakoze, mugire ibihe byiza, mugire aho muba mwubahwe.